Hello guys, murameze neza ndabaramukije bakunzi bo kumugwa media mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi mwaramutse namwiriwe bivanaho muherereye. So guys, je meze neza cyane, ama nawe utameze neza ubandanye usenga Imana, ubandanye wihangana kumbure ejo bizogenda neza, nta vyama bimeze nabi imisi yose. So guys, nongeye kubaramutsa, my name is Ram Promoter. Haba guys, no musirangwa ndababwira about muziki w'u Burundi ukuntu uri kuratera imbere. So guys, murabona ko hari ibintu bitera bihinduka cyane uko buteye uko bwije abaririmbyi bacu batera baja mu nyishu. So congratulations cyane ku baririmbyi b'abarundi muriko murakora. Muriko murakora. Ikindi nosaba nuko abafana b'abarundi mwoshigikira cyane umuziki ndundi, mugashigikira abaririmbyi banyu kuko baragira effort cyane. So guys, uno musi rero je nabonye ibintu bikomeye cyane. Murazi neza ko umugwi Birman Boy uno musi ariho watahuka washika i Bujumbura ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, bakaba baje bameze neza cyane baberewe, aho ubona Kiriku, aho ubona Double J, bana bari basa neza cyane gose, byari ibintu by'amateka. Ikintu ca mbere ngoma nshime n'ukuntu itangazamakuru ryo mu Burundi ryakoze ibintu tutari tumenyereye, byari ryashidukanye niyonka rigiye kubakira, byari ibintu bimeze neza cyane. So big up sana, congratulations. Hama murazi neza ko abahungu bacu bahora mu biteramo hanze y'igihugu, ndavuga Europe, France, hariya za Swede, zahe bari bagiye gukora ibiteramo byiza cyane, aho bakoze amateka cyane, aho tutari tumenyereye abaririmbyi b'abarundi basohoka, tutari tumenyereye bigorana cyane, aho ikibazo ca visa ahora kigoranye cyane, ariko urabona ko abaririmbyi basohoka uno musi Double J, Kiriku, yari Sat B, Big Fizzo baragenda hariya, bande tukene kubona ba Diwani bagiye, ba Dramati ba Mayo. So ni ibintu byo gukeza cyane, bitwereka ko umuziki w'u Burundi wahindutse cyane. So guys, uno musi urabona reko ba Kiriku babakiriye neza, bari baberewe cyane. So ikinaguma nsabe abaririmbyi b'abarundi nuko amahirwe muronse muze muyakoresha neza cyane, nyimba Double J na Kiriku bari hanze, hari experience bazanye antuka, si novuga ko byari ibintu by'amateka kubera ko rwarugendo rwabo rwa mbere, ariko babyifashemo neza cyane. So big up cyane Birman Boy, Kiriku akiri Kidoma cyara icuri indege caje kimeze neza cyane, fresheri, abana bari baje batagase sana guys bameze neza cyane. So guys, mubandanye mushigikira umugwi Birman Boy, aho ndavuga Kiriku na Double J, mubashigikire cyane, babandanye baduha umuziki mwiza utagase umeze neza cyane. So guys, turabashimira, mubandanye mudukurikirana ku mugwa media, niho honyine tubaha amakuru ari update, ndavuze amakuru ari update, mwane makurikira cyane mubashigikira. So guys, murarahajyana mwirigwe neza, ciao bye.